bibaye ngombwa uno munsi nimba ntihenzura umusore nivyo yuko urongora umugore akina filme mu basanzwe bahari uno munsi rikaba ari itegeko ry'Imana ntove wanga ushobora kuba atanu mwukundamo ariko hari umwaso wovuga ati wo byafuma bibaye ngombwa kubana numwe muri bo uno munsi wobana nande mu bantu tuzi b'igitsina gore bariko barakina movie ngaho jewe Imana nubwo zikambwira ati rongora utarongo yucufa rongora umugore ari muri filime nta numwe norongora no kwemera nkapfa nawe kamuhongore karega singeza ivyo bihano no kwemera wohitamo gupfa yego ni mama Sammy akoresha 5D Mark 3 genda urabe image ya Sammy na Joachim nibihuye nawe bihure Fanny Ravelle Fanny nawe Fanny none mvuga iki Fanny rega nta kinafise Fanny rero tumufata ariko kina histoire ya Ornella ariko akina histoire ye genda uramufakaza ha boro igeze ucuraba n'intuze n'ingingo sezo ya mbere birasa ani dukora ibintu by'iwacu This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello once again everywhere you are. Twizere ko mumeze neza natwe ibintu n'ubuki turashima uwahabaye ino ni Fresh TV 257 aho televiziyo bashikiriza ibiganiro mukunda nkuko mwama mwabi tweretse je ndiko ndikuri Leonce Deside Sandwa Dr. Vrov aka Diko ino ni Fresh TV nkuko twabibabwiye twizere yuko mumeze neza aho muri hose abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakunda ejo namwe ibintu bizoba bimeze neza ahari umubabaro akaza umunezero nakira umwe mu basore bariko barakorana wenyene amateka muri movie industry gender muzi nka Nyama Pro ebana muzeye mambo vipi ni bien umeze neza meze fresh sana uje wakaze ntanagutinya kabisa arukuntu mba mbona wafashe ubuseriye gose kabisa niko meze uri no mu bagabo mwino minsi cyane cyane abakinyi ba film bariko baragutinya ko bavuga ati yewe ati Nyama ati ahubwo uvize n'ubwenge wo mwegera kuri oya sikunyegera kure ahubwo uzi ubwenge acanyegera akamani hari ukuntu bo bavuga bati no muhunga ariko aradukoramwo ariko araduca inkokora nta kintu utinya kuvuga niki hari nabo kwa kuntu umuntu abavuga ati no muhunga ahubwo turavye nabazo dusubiza no kwisuka wala kwisuka ahubwo ndubatuma gukora neje hari umuntu ndabwira ngo reka ngo gukora je ndakubwiye nti reka gushutinga ivyo bintu bisa n'ivya telefone urumva mba ndakubwiye gukoresha kamera ikuze amukarondera n'umunyamuga akabigukorera simba ndakubwiye guca biheba ni wabiheba urumva uzoba utari umunyamuga ariko hari amajambo ukoresha bavuga bati araduca intege hafi yo kubiheba je nta muntu naciye intege nta muntu je naciye intege kwe mbo anyway witwa Nyama nyene bako kantu hari ukuntu rimwe gacanga abantu nuko nyene Nyama Pro wenyene ni izina ry'umwuga to nabonye ni nabyo ukoresha no kuma social media yawe haba kuri FB za Instagram na za hehe TikTok yose nzi ko nayikoresha aya TikTok ijani y'abakobwa canka y'abanyamuziki abanyamuziki b'abahungu barashobora kuyikoresha ariko nk'umukinnyi wa filme gushaka TikTok sinzi abandi niba boyikoresha ariko jewe mba numva kubwira ubu ntoyikoresha kabisa so imbere yuko tugera rero no kubindi byinshi ni Nyama novuga ari karaboneka cyane nko kwabivuze kumbura ushobora kuba unatera intege abantu canka ari nibyo uri kuraterera uno munsi uri kurakora cyane nk'umu producer nimba ntihenze ariko kundi mwanya ukaboneka nk'umu director ndashaka ubanze dutangure wibutsa abantu ibikorwa byawe uri kurabonekamwe n'amafilme waba waragizemo uruhara gatoya hari ibintu bitandukanye iyo uvuze producer muri film nujya muntu mwe n'amahera nujya azana amafaranga akavuga ati umushinga n'uyu wanje director jahajya uzonzanira projet rondera umukameraman ashobora kubigufasha hamuzaniye projet nuvuga producer n'ujya w'amafaranga ako nanje nahora ndakitiranya kwe iyo uvuze director naho umu director mu muziki nujya aba afise igicapo nukuvuga mu bisanzwe twe nuko dupfa gufata kamera tukaja gushutinga
abazungu baba banditse script nukuvuga umukinnyi aragenda akandika script yuko azovuga hama ujya umukameraman nawe akagenda akandika script yuko azokamera akavuga ati nimba kwiri jambo bambwiye ko script nukuvuga sini baba muhaye kwimeze akavuga ati nkaha nazokubita ikofu umuntu kamera itegezwe kuzoca inyiganga nko ako kana aba yakanditse uwo ni direct aba yakanditse nukuvuga mu bisanzwe umukameraman mu bazungu numuntu nyene araho nta gikorwa kinini yabafise muri film nimba ndiko ndavyumva ni nk'igikoresho arabwirizwa wengirira batiraka giruka baramubwira ati wengirira ka agahejeje akanamuzanira akaraba yuko ivyo yashaka yabironse mu muziki bice bitandukana no mu muziki uvuze director nawe niko kurabona umu director niwe abazi avuga ati donc nkaha hantu numvirije audio yawe ahantu uzobuteruye nk'ikintu kanaka ivyo ni wababibona umva ni waca ku directing akuteru kushobora kubigenza akaba nifitiye kamera so muri movie yagiye hanze irikirana kundwa yitwa ibibero by'umuvyeyi hajya wewe wari iki mu Burundi tuba turi vyose man jewe mu bisanzwe hajya umu director yari ahari jewe nari hajya nko cameraman nshobora narakameye hama editing muga hari n'ukuntu naraciye gatoya muri kuri tele niki nabona mengo urikora na directing urumva mu Burundi turafashanya urumva hari gihe urumva ntibabanditse script nko mu director wewe ntaba yanditse avuga ati bizogenda kunandi nkashe ndamwegera nkamubwira nti ubona gute nkaha tugize uku aho hantu avuze uku bigaca bigenda nimba avuga ati umuntu aje kwinjira muri scene aceho arengane n'abantu bamubona ati ubona gute hamwe twobihishe tukazobishira inyuma urumva ico ni cimviro nshobora kuzana amu director yumvise gasona twatuja mu bakinyire umva cenja mu bakinyi kubera ko ari jewe mwe n'icumviro cenja mu bakinyi nkabasigurira ati wewe wahacugira ukuntu ariko urumva nkorera ku vyande kuvyo tumvikanye n'umu director nayo nkiriko ndavuga ati nta bindi bikorwa uri kuragira mu ruhara bashaka abantu babanze buve ibigwi by'umuntu kugira abanumve yuko ivyumvira ari karatanga bifise ishingiro izindi filime uri kurabonekamo ni apana izobonekamo nk'ukina izugira mu ruhara izo arizo zose ni ngingo ya Ornella Mutoni hariho nakoze na My Life Story ya Ravelle Muhimbare My Life Story wayikoze nakoze na urukundo rudashobotse ya Stone and CC nakoze ni inyamaswa ya Stone and CC nyene novuga izo nizo za hafi sinzi n'igikorwa media yambwiye basha yagukeneyemwo uragira imenga yambwiye nimba ari editing nimba ari ndambwiye ati nyama ebana kuri ico kintu burya taracayoboye nimba ari gusiga nimba ari ikintu yambwiye ati bana yo mu peti yubahwe kabisa yari ihurizo ry'amakuba yari ihurizo ry'amakuba episode apana zose oya hariho episode yagwamaga witume so hari video iboneka hanze uri kumwe na Ravelle ikintu cafashwe nko kwishongora canke kwikina muri ko muravuga mbo yari wewe acavuga ngo nzokureka canke nzobivuga uri kuravuga yuko ngo filime mwafatishije kamera iraho nimba ari mopa nimba ari inde Black Magic yuko atayindi sanamu ihari canke iraboneka ifashwe ifisa amasanamu meza nkayo mwafashe abantu babifashe nko kwiyemera vaca ariko no mwana hano dufise abantu benshi bagiye bakora amateka ba X-ray bande tinka ko ibintu ariko abari karavuga sukwikina iyo mvuze image ibari nziza nkuko jewe ndayibona kandi mbavuga nti jewe kuri karite yiwanje nta filime nimwe hano iri kwirasohoka ifise karite nk'iyi urumva navuze nta filime nimwe iri kwirasohoka ifise karite nk'iyi ariko wasa n'ubigereranya urumva nta filime nimwe kirasohoka ifise karite nukuvuga muziriko zirasohoka zose nta ifise quality nk'iyo mwari mufasha muta sukwikina uravyumva kiriya gihe hariko hasohoka filime z'abari abahungu ba Sammy bajya babura bizi nta birenze ni Nikon D7000 bakoresha hanyuma hariko hasohoka nande n'uyu umupfakazi uyakoresha Canon ajya akoresha Canon akoresha Canon 5D Mark III ndazizi nubwo kuri tele yabo najaye hariko hasohoka nde Mana abantu bakoresha kamera ngaha zikuze turabazi babere aramenga serie yari hanze banera bariko barakora kwanza filime wari kuravugira ko mengira arenze yari ngingo
Okay. season 2 kuko urumva niyo twakorejemo Black Magic ya mbere twakoresheje Sony Alpha 7 Mark 3 ariko man uzi yuko umuntu ashobora kwikoreshereza agakano na setting akagukubita hasi we bakoresheje Black Magic na cyane ivyo bibaho urumva none ko bazuzugura ngo bakoresha ngo tunikoni ngo dukano wanashaka ndaguhe n'akarorero mani Joachim akoresha Canon 750D urumva ariko Sammy akoresha 5D Mark 3 gendura be image ya Sammy ya Joachim nibihuye naho bihuriye ariko urumva arayimanipira Joachim ariko urumva ntazoyigishikana kuri gwagwe gwa Black Magic ariko vre murabona ati uyu muntu kuri image yagerageza so ni Nyama uko biboneka rero byanka byakunda muri no industry usigaye umeze nka Elemagena niko twobivuga nubwo kurundi ruhande bashobora gusanga aho guri Elema mu hotel ikikamaze kugaragara cyo nuko ata makuru namwe abaho y'umukinyi wa filme utaba ufise dushaka ndakubwira amazina nk'ayabantu bane ugenda umbwira ati uwo muri no misi ibyo ibiriko biramuvugwa ko nibi imbere yuko unansobanurira amwe mu majambo wagiye uravuga tukayibaza ko byinshi kuko ndimwe mu bantu bakurikirana ama status yawe mpere kwande ndavuga umuntu udi hazare ntibaze babimpore mpere kwandera Amede Manirakiza Amede icyo ndamuzi ko yasohoye filme Intore Ntindi kandi ni filme nziza image vraiment baragerageje nziza kabisa na Sony nziza bakoze ikosa mu gukora promotion bakoze ikosa mu gukora promotion baponda abandi baki bakoze promo baponda baki good man ikiganiro cyaciye kuri televiziyo yanyu araponza abandi baki oya nta kiganiro cyo kwigeze dukorana baponda narabazanye bavuga kuri lancement officiel yavuze ngo yari yani no boss wanje ndamuvuga barakwirukana wa mugabo yavuze ngo hamwe yamete ngo yoronka ngo sponsor cyangwa ngo karonka ubufasha bukwiye ngo abandi bakinyi bacaza kura ibindi bakora aye narababaye ariko tubwizanye ukuri iyo ni analyse yiwe niko kumwe wavuga ivyo abivuze bisigura yuko ari ukuri rusange hanyuma ikindi kintu nubwo vyoba ari nikosa ivyo nivyo byabrotse promotion ya filme Intore Ntindi ntivyayibrotse ariko mani hari ukuntu urumva burya promotion uko yogenda kose udafashijwe n'abakinyi ba filme uko vyagomba kumera abakinyi ba filme batagufashije umufana nta kintu yo gufasha cyatari azoyiha umugenzi wiwe ariko uyu mukinyi wa filme arabigira mu ruhara ayishize no kuri sati gusa usanga irabwe n'abantu 300 kandi abo ni benshi rero twari dukwiye kubanza kwiyegereza twebwe nyene tukegerana twebwe nyene mbere yuko uvuga ngo ngo je ngo izina ndarifise ngo nzo ariko Nyama naguciriyemo ivyo bintu nta nubwo ari Amede yabivuze kuko filme ni ya Amede byavuze boss wawe niwe yanavyivuge ubona muri BMT nta n'uriyo gusa n'umuntu bariko barakorana nk'abantu umwe ahakazi uwundi wumva ibintu bizananye hanze byoca bigaruka bikitwa ikosa kuri BMT gute ntivyazananye hanze kuko wanashaka filme iri kica kuri Etenebero ngo yawa rubizi rimwe bivuze ko barakorana sasa rero urumva tugendana hari ikintu wemvuga higakucafuza kandi atari we yabimuto ntiyabimutumye gute kandi bakorana rogo yabirimo rogo yabirimo muri filme yabo we rero bifata nkuko niyo mpamvu nanakubonye no kuri sati wabatangiye uvuga yuko ngo tu views twabuze iki ko mani views zarabonetse man ibikira cyase mu nango mu nango byaye byase amasata tuyaheza afise 4,000 oya Nyama ico je no gisigura urazi ikintu niyumviriye no kuvuga ngo urabona kuri BMT nta bikorwa byaheruka kwaca yaramaze imisi akorera kuri Inwa Cinema no kuri Warubizi je nibaza yuko abantu biwe baraba ibintu barabanje barajuragirika barabibura babironderera hatariwe ugenda urabe n'abantu barafise amatitle yitwa Intore Ntindi no mu biganiro byaragize umuvuduko byongera birarabwa biboneka yuko abafana bari ko barayirondetse sinzi rero ko bava tuyifate yuko film itari bwabaryohere canga wemeranya nanje ibyo mvuze din part turavyemeranya kuko mu bisanzwe Amede abantu bagiye muri lancement baramukoreye amakosa aba journaliste hariho TV imwe navuze yafashe recording man video ya 38 minutes kamera iri kugitambara
baca bashirako urumva iyo video mu munsi umwe yari imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi 10 urumva abo bose nukuvuga abantu ibihumbi 10 bari abantu bari bamaze kuvuga ati iyi niyo film kandi urumva bari abantu bibereye hari yabo je bari afana nabanya barasha no mani n'ikiganiro ashaka gushika uploadinga akabona menga ni movie nyene akabyemera urumva bari ya rero ntashobora gutanduka mani vyakarite abantu barabaza ivyo bintu bapostinze byari ibintu bisa nabi birimo amafru ariko wewe aravye umuntu akamubona akavuga ati ngujya kado ndamubona ni wari karavuga avuga ati birakwiye niyo filme baduhaye bashaje mu makomantere ati Amedi we nahora ndakwemera none badutereye hasi nibandaravye ko ari BMT nibandaravye ko ari iki bacha kubivuga ivyo rero hari abantu batabimenya Ige TV yaramukoreye amakosa Amedi birumvikana kabisa nico narabonye bana posting avuga ati vraiment murabe aba journaliste aba promoter ariko ngo bavuye babakubita do copyright baranabifuta kabisa barayifuse kabisa so reka tuharenge kuko navuze nti ndaza ngenda nkubwira amazina umbwira makuru yabo gato Fanny Ravelle Fanny nawe Fanny none mvuga iki Fanny rega nta kinafise ntakina samana afise amafilm ariko arakora ariko araca twebwe twabonye yarasohoye trailer ya filme yitwa Samantha iyo trailer haciye amezi 2 basohorana kava ya filme haciye amezi 2 none filme Nyama nimba ariyo mikorere yiwe nimba ari kapanga akazi mu muciro rubanza mwisonziki akazi none ni gute bari kuri kupanga akazi man yari kuba kubanza kabireka mani n'umuzungu ntashobora gusohora trailer atari Fast and Furious bashobora gusohora trailer wewe ikamara umwaka wewe uri yinde ushobora gusohora trailer mana abarundi bashaka ibintu bigirako nukuvuga wewe sinzi kwiri kuri Netflix canke iri hehe ariko yaradekonye ashobora kuvuga ngo je ngo vizuko mpanga ivyo mani turabibona turabizi twese turazinanye Sammy mutima mu burimwo iyo bari mu mutima mu bisene kuvuga n'izina rya filme yiwe ariko niko kugira ngo dukosorane anyway uri kura mukarasa nkuno munsi uramutse ukoze nka top 10 y'abantu bari ko barabikora ubona Fanny Ravelle no mushira ku mwanya wa kangahe wa kane ari ku mwanya wa kane kwa kabiri hari inde wa mbere ntumubwiye kwa kabiri hari Ornella Mutoni Angacanya ndazomera umwana ishano ubwo ntumuvuze kubera muri ko murakorana kuko uravye ibikorwa binini byinshi byanera uri kurabigira mu ruhara ku rugero rukomeye ivya Mimi sindabikora ivya Ravelle sindabikora ako bajya muherutse gukorana kera mwino minsi wo muri ko murakorana cyane ni Ornella sawa uzoza ubimbaze 2024 tayigwana na Ornella umve ko namuvuga kandi ariko nawe niyaryama adasubiye gukora adusanga ari muri 20 jewe nakubwiye uno munsi undi muntu basho undi muntu Ravelle kado twavuye mu top 10 turiko navuze ati ngenda guhizina ubumbwira ibintu bishasha biriko biravuga kuri bano bantu nk'umuntu twasanze biriko biravuga yuko ubuza makuru imbere y'abandi kado ikintu ndamuzi ko nabonye yaraki diplome ijya ni diplome niki yarasomye igitabo hama ndamuzi ko ari umukinyi wari ubizi ari no muri intore ntindi ariko urikora twima amakuru Nyama uno munsi urikora vuga ibyiza gusa kandi wahora menga uraponda ugakritika ibintu byinshi ariko sivuze ngo uvuge nadahari man je simvuga ibintu bidahari we mbaze ikintu nanditse umve ko ntakidefanda kabisa uvuze uko reka duhindure ku bintu wagiye wandika abantu bavuga ati bana bino bintu no type yavuze nibiki ejo bundi uwitwa Nsoro avuze yuko agira premiering filme zitatu carimwe wasimbe kuri site wandika ngo nta rogo mwabonye iburako habura ko rogo yandi ya Fanny hagira rogo ya Fanny ntiyaririko wapi nta yaririko mu minsi heze ebana agakava kansoro karasohoka basanga rogo ya Truwafa iriko agakava kumufakazi kasohoka ugasanga rogo ya Real Boy Films iriko mani company zabo ndazivuga nta mutima mu binda bafitiye kabisa mugabo ijya movie premiering rero yarasohotse haja ko rogo za ijya Burundi Film Academy ijya nayo yahori jako haja ko na rogo ya Real Boy Films
ariko nta rogo ya Fanny iriko wibaza ko itagiye ko kubera iki je navyo no kwibaza ivyo bibaza ari Batman ivyo navyo no je nabaje abana ati nta rogo mubona iri nta kibazo kirimo ariko warashimikiye cyane bivuze yuko arona yindi background y'ivyo bintu ubuzi iyindi background man yindi background burya muta jewe je nta film isohoka hano y'umuntu asobanutse nubwo we bari background nta film isohoka hano je ntaraba urahajya urafata umwanya kazi zose ndaziraba kwe nico gituma mani isuko jewe nkora ibintu vyiza birenze ivy'abandi ariko agakosa kabayemo ndakavuga nico gituma abana dekonye cha ndabibona rero Fanny mu minsi heze twabonye filme yiwe mu bisanzwe umufakazi isohoka saa 3 imisi yose kuwa mbere yego niyo masaha isohoke nisohoke mugabo mu minsi heze ndamona saa 3 irasohotse ariko cambona filme imaze kamasaha 18 isohotse saa 3 nukuvuga bayaprodinze nabi urumva iryo nikosa icya kabiri ubu nyene vuba iyi episode iheruka gusohoka mbere yiyi nyuma yiyi mbere yiyi iheruka gusohoka ryari ku wa mbere filme yarasohotse ariko yasohotse saa 8 yahora isohoka saa 3 utwo nudukosa tutahura tuba mu minsi yeze cyangwa ahantu harimo ibibazo mani ahantu harimo ibibazo urumva ahantu harimo ibibazo sinzi niba organisation yiwe byayicanze ariko afite ahantu harimo ibibazo nico gituma rero nabifatanye n'ahantu kubera ikino nerogo ya Fanny itari ku bintu vyari bati kandi kare byahora bijako naho uhera bihuza ugasa n'uravuga ati nimba uno munsi hari guhuzagurika kw'ibikorwa hagati muri Truwafa ni ukubera ko ku rundi ruhande hashobora kuba harabayihungabana gukorana kumbure canke ry'umuntu yaba atakibonekayo byose birashoboka cyangwa ugasanga nyene bavuze bati none c'est quoi ça Nyama amakuru ni menshi urasubiriye urandike jo bundi ngo bageze mu Rumonge ngo kandi ngo amatwa nsumira baraye bajya bari bande bajya abantu ntabashobora kuvuga kubera ko muko bagenda ntabimenye ariko mvuga nari nzi n'urugendo nyene rukomeye rusanzwe bagenda bakagaruka uzamva ngo barayeyo man ngo barayeyo kandi rero nta numwe agira famille muri bo hari bari bandenya nivyo ngo manzo bavuga ariko nyuma yuko bandika ry'amajambo hari amafoto n'ubundi y'abakinyi ba filime babonetse bari mu Rumonge bande barabonye bande n'amafoto yasohotse nanje ushobora kuba ntanibuka neza urumva ariko byaboneka yuko ari abakinyi ba movie bari hariya menga bihuriye he n'ubundi kuvuga ibintu mu gihe kimwe n'amafoto agaca asohoka vyarahuriranye ayo mafoto nabonye niyo ndababona ino yenda yabona nko bunyene nasho ndabavuga ariko uko abayafise bavuga ko bayakuye umenga kuri stat yawe curana yifuta amafoto wapi barambesheye jewe na stat mfuta ko nzi ko bafise GB gashawe uza kuzifuta babibonye uronga urandika ngo my family ni Abel Rihana yo ntimuyizi warangiza ngo office za creation mani kusa n'ubuteribuye mu karere mani yasibuye urumva nuko baheje gusohora rya movie premiering mu nyuma cyatangura kwikina ku mastati mu bisanzwe rya movie premiering ni kintu mu Burundi abantu batamenyereye twokwita nka creation urumva ariko bacaje kwikina ngo ni za creation ngurumva ngo bakoze ngo ibintu ngo bicari bwayo mu Burundi My family when we use film ya Abel ifise parties 5 Abel afise film yasohoye yitwa My family kandi yisohoye imbere yiyi iyi Rihana iriho iriho andika kuri YouTube Top Secret iriho mugabo gashiza ngo office creation man ikintu kiri bakreye kiba kiri 100% creative ariko amazina n'indirimbo zura birashobora kuba byitiranwa mugabo winjira indani content ugasanga ntibisa ivyo rero keretse warabikurikiranye nk'ubu ukavuga nk'ino Rihana ati ndavye nivyo bakinye indani bisa neza na neza niya handi nabonye iza kuba ari copyright ahubwo nimba ariko twovyita
Fanny rero tumufata ariko kina histoire ya Ornella ariko akina histoire Mani gendura mufakaza gendura mufakaza ha boro igeze ucuraba n'intuze n'ingingo sezo ya mbere birasa Mani dukora ibintu by'iwacu Shaje nimba ruko nabiraba neza si ndabimenya gusa niyo mpamvu tuba twakuzanye kugira bice nimba amazina bihuye bantu babona filme burya n'izina riragura izina riragura si ikintu cyose ufa kuvuga ngo izina ngo ko filme yanje ngo urumva gushingiye kuri ibi ngo ndayitu urumva uriyumvira ku izina mbere yuko unarisohora nibaza ko abo vyega baba bavyumvise waronge urandika ngo muri Rukundo TV utwo dukokora numva ni bwoko ki hateye yo zuguru naho ahubwo binakomeye Bani filime yacu yami ibibazo Nago Nyama ayo makuru yakura twe ko twirwa ko matere dutohoza tukayabura wewe ubwo ntiwahakinza abantu bose kareka ntunteze bajya abantu mbe bitwa gute abahaka sense muhungu aje namu nahakinze ariko urumva amakuru ndayamenya bivuze ko ubusamiye cangiye gushwana naba bakobwa biyo niko twovyita kubera ko jewe sinafatiye kuri ivyo mani Rukundo TV mu misi heze bahora basohora episode zishika kuri 3 mu ndwi mugu uyu munsi indwi zibiri zirahera basohoye video y'iminota 2 naho nyene ya comedy urumva aho harimo ibibazo jewe nkibona utari kurakorera harimo ibibazo mukabe ivyo bibazo ego wavuga yuko ari udukokora bomva yuko menga abantu bashamiranye bariko barashwana ivyo bishobora kuba nk'ubu gasanga amafaranga yabuze urazi bino bintu ko bikora amafaranga menshi amafaranga none amafaranga ko bafise umubosi man ari hanze none umubosi ntushobora gusanga kuno kwezi byagenze nabi none nukuvuga ko kari mu myaka 3 bitigeze bigenda nabi mu myaka 3 nukuvuga ko bitigeze bigenda nabi ngo amafaranga abure none amafaranga abuze muca muhagarika akazi none ko cyatubyita udukokora man urabona nta kintu na kimwe cyo hagarika ko mukorana mu gihe muri business mutashwanye burya gushwana birakomeye muhungu nubona wewe turashobora kuba dufate turashobora kuba turi mu kazi urumva nk'ubu turiko dukorana filme urumva ariko ugasanga dufate haje gukina nk'umukinyi ntitumuhurije urumva mu gihe turabanyamwuga mani nta kibazo na kimwe kibahagarara imbere muri abanyamwuga nubwo mwa mwakenye filme murayiko rigahera tamahera mufise ico nico nibibazo mufitanye mwo birengera mu gikorwa mukabandanya mukagihagararako nivyo rero je nabikurako mani bamaze igihe badakora nico gituma je nabavuze wero ko bari nko kubashitira uvati bana haguruka dukore bakore kandi rero gashaka gusanga hari umukinyi umwe muri bo ifitiye channel yiwa postinga video zibiri ku munsi none nawo uvuga urumva ni ibibazo vyabaye hariya muri Rukundo TV nawe iwe bitahari kizazi sana so musaza amakuru rero ufise abari menshi gusa unyemerere jenzo zanda kuzana kuko hari n'ibintu tugiye kuza turatangura nimba tuvuga ivyiza ni bibi tubivuge tuze turabica hirya no hino tuvuge amakosa akorwa cyane cyane kwazaye nk'abahinga nkamwebwe nimba muri filme runaka bari guhindura ibi tubivuge so nzongera naguhamagare n'ubundi uri umuntu wacu uri kamegene muri fresh mugabo nk'umuntu n'ubundi uwerekanye yuko ushobora kubura umuhinga mwa bino bintu ndashaka duhereze kwa kino kintu filme y'u Burundi nk'umuntu ayibayemo umwanya munini ubona iriko irapfira hehe hoko gwiki kugira ibe mpuzamakungu filme y'u Burundi ahaniki irapfira abo yikije ni bariko barayica man urumva twebwe burya tara n'amafaranga ahantu bihuriye ariko amafaranga ashobora guherekeza tara voilà umunyempano arashobora kuba hataronka ibihumbi 10 byo kubika mu mufuka ariko atamuse arari inzara mugabo ufise amafaranga yawe ntuzokwigera umunyempano kubera amafaranga yawe ariko umunyempano fendo imani zo mutunga tu cyase kuvuga iki rero abatipa aba boss amafaranga menshi shaba diaspora vraiment bakora baradufasha rimwe na rimwe buryo ugiye kuraba filme nyinshi zo mu Burundi zifinanswa n'aba diaspora akanoti ngo barabasunikira bakunda yafise rero mani n'utari mu diaspora hari umuntu ashobora kuza ugaca usanga ariko akubwira ngo ugasanga kubera amafaranga yiwe ashaka gutwara uko ashaka mani Titanic yagonze kubera iki
umubosi yakoze ubwato urumva bazana umukapiteni anyonga ubwato urumva muga mu boss acavuga ati burya aya masaha twapanze gushika muri Amerika nimba twapanze gushika saa 8 amashusho ashika nko mu gatondo bugica ibinyamakuru bizotwandika ubwacu bwato bube ubustar urumva acabwira umukapiteni ati ongeza umuvuduko Ikajya niko technique vyagiye niko technique yagonze man ati ongeza umuvuduko dushikeyo kare kapiteni ashiramo ashizemwo mwijoro burira agize ati twebwe ntituri kubona imbere neza turashobora gupunguza nukuvuga wa mu kapitene kwanza ataye inshingano yarajejwe ariko kontrolwa nande n'umubosi kubera ko ari we yamuhaye akazi bashagonga iceberg mwijoro kubera ko ntibari ko babona imbere neza bagiye kuyibona bamaze kuyinjira ibiragonze nukuvuga amakosa kwanza n'ayandi nayo mu kapitene nayo mu kapitene umubosi ahubwo oya nayo mu kapitene man iyo amubwira ati shiramo akanka none yari kuza kubutwara ariko kutumvira boss naho nirindi kosa rinini man kutumvira boss ariko gakiza abantu barenga 2,000 nta kosa ririmwe uganisha henya mushaka kuvuga yuko ikosa nijya abakinyi ba filime ubwabo vara mana amafaranga baduharike kudukontrola dukora ivyo wacu umuntu akuze reka kuba uwundi muntu kubera amafaranga ube wewe akuzaniye ibindi bintu kubera amafaranga yiwe bihebe ubandanye n'ibintu byawe kuko n'umuntu ataraza wari ubaye kabisa aho ni urumvuzanga ibintu bimwe biriko birafira hama handi bifira ni kurinde abakinyi rero hagati yabo usanga bakorana ku kajisho urumva ngo naka undi nakora akakantu ngo acabona ko kumengo ndamukema urumva usanga urako canke ngo ndeke gukora ngo akakantu ngo bani ngo je ngo ntarenki iwe ngo shira kuri stat ngo nayo ngo ivyo bani ntabipartage ibi mugavye udukokora byo kubwa urabona ko taco bitwaye tuno kutu beef uzomva ngo turahari ibi ni bisanzwe man ibi ni bisanzwe ni challenge ibi ni bisanzwe ahubwo mbere industry itagira skendo niba ariyo ariko urumva gukebana kuri social media kugira ngo erega abafana nibo bagura nibo bakiriye nibo bakiriye umukiriya rero uramuhenda henda ukamubwira nubwo mane umuntu azi kudandaza nivoka iboza urayitwara kandi utazi kwiboza nk'ubu wewe ukaza ukangurira ivoka muga kubera unkunda wase kwivoka zanje zingwa ukazigura kandi nziko zibisha chaze kuvuga iki twebwe abakinyi ba filime bakundane doke kuri social media ibintu bigumeyo ntacha bidutwaye ariko hagati ikiba baje nuko bashaka kubizana na hagati yabo nabo bakabishira mu buzima busanzwe babanamo so musaza rero je nshobora kubona umuntu nkaye ngo ndamurekure uko rimwe mbafise igice nitiriye ngo utuntu n'utundi wewe si byinshi ndakubaza 2 canke 3 muri no minsi ni yihe filme uri kurakunda gusumba izindi muri zimwe kwako turavuga mu Burundi intore nindi ni uri kurakunda kabisa ni uri kuranaraba zose ndaziraba nta filme je naraba ako ni iri kiragushika ku mutima bibaye ngombwa yuko nkuno munsi Hollywood bakurondera bakakubwira ngo tuzanira umukinyi umwe duteze imbere akine no muri filme igiye kubiya mbere kwisi wojana nandi umwe atarenga ico gihe barambwira ubakene erega abakinyi bose ntibashoboye rero zimwe bo baraje umva ibyo bindi ugire wibaze byose basipoje yuko we unabizi ntibiro barabitebeka kuvuga ati ibyo byose ubiteranije tuzanire umukinyi umwe ubona yuko dushobora gukinisha wowe twarande Arvera kubereka Arvera Arvera niwe muntu novuga tumaze gukorana igihe kinini maze kubona burya sisene zazo zose zifa kumonanira Arvera nuko nyene gusa hari ibintu urumva ashira akarimbi bivanye n'icarico ariko Arvera n'umukinyi mwiza bibaye ngombwa uno munsi nimba ntihenzura umusore nivyo yuko urongora umugore akina filme mu basanzwe bahari uno munsi rikaba ari itegeko ry'Imana ntove wanga ushobora kuba atanu mwukundamo ariko hari umwaso wovuga ati wo vyafuma bibaye ngombwa kubana numwe muri bo uno munsi wobana nande mu bantu tuzi bigitsina gore bariko barakina movie ngaho jewe Imana nubwo yozikambwira ati rongora utarongoye ucufa rongora umugore ari muri filime nta numwe norongora no kwemera nk'atamana kamuhongore karega singeza
ivyo bihano no byera wohitamo gupfa yego ni mama none kumbe babantu mwirigwana mubafasha mubona atari bo oya sikuvuga ngo bafise ingeso mbi ariko rero jewe sinshaka sinyeneje nta mugora kina filime je no twa kandi nawe mana ariko buzima bwawe ariho ebana byose ndazi byinshi vraiment niho bikesha nibikorwa ukunda ubishoramwe amafaranga ukabishoramwe n'umwanya none kubera iki bigeze ku mugore wumva yuko utorongora uwe bikora no mutwara akayikina akaja muri filime ari umugore wanje ariko ntiyo umugore wanje avuye muri filime bivuze yuko mu bahari no munsi nta no mubonamwo America kuba umugore wawe niye mpamvu nyamukuru bibaye binone nateguye bitatu ivuga ati itumuvuga ati yeho gaye kubera na uribaza kwemera ukavuga ati je mpisemwe gupfa kweri ni kihe kintu nyamukuru uvuga ati je wahasi nogeza muto umugore ari muri filime ufumona ahubwo uri mu muziki ufumona uri mu muziki urumva komani ko mbona bashiki bacu bitekerereje bava muri shooting bagatamuhira bakabananya mutundi dukorwa nk'utwa abandi bantu bose mu bahori vuga filime iri mu Burundi je vraiment suvuga ko ari abana babi ariko jewe nta rumwe mbona jewe nogira umugore kabisa tuze dusubire nta kundi nzokubaza n'ibindi so musaza byanka byakunda ku mutima urafisa akajambo kamwe canke tubiri wumva tutovana utabwiye abariko baradukurikira umwanya ni gwawe bo jewe ndumuhungu ndacari muto kandi nshaka ko ibi bintu bidutunga buryo uzokumvirize abakinyi ba filime benshi bahora bakora ikosa bahano iwacu bahora bakora ikosa bakavuga umubajije ngo filime ngo none ngo je ngo filime yontunga ngo hapi ngo je ngo nta filime yontunga ngo ndafise gucura ituntu nikorera ndafise gutundi tuntu nkora ku ruhande muta nimba wita gutunza ari bitunze kandi dushaka ko hari nabandi zotunga ejo rero ngarutse kuri kantu kudukokora hari umuntu nabaje hariya nabonye apostinga ngo jewe ngo nkoresha ngo kamera mbonye ngo hanyuma ngo views nkazironka 10,000 muta izo views 10,000 uronka nta view y'umuntu yaravye Netflix arimwe bivuze ko Netflix ni yaza ntizoza kuraba wa muntu akora ivy'amafuti izoza kuraba wa muntu yagerageje akiyaza buta kuri ya kamera yiwe agakora ikintu kizima ntizoza gufasha wa wundi yananiwe no gukora ikintu ciza rero dukore vyiza urumva kandi tureke n'uburyarya tunakundane hagati yacu kandi ahantu hari urukundo n'Imana irahaba so Nyama Pro wari umunezero kubana nawe ndagushimira ubugira kandi murakoze cyane amananje ndi hano kabisa nkorana n'uwari we wese afise amafaranga ati twaje ibindi bintu cyangwa ufise ingabirano wasa no wakivuze kare ufise ingabirano n'amafaranga ariko n'amahera bayazane bayabashoremwo urimwe mu bantu bakora ama image neza numvise yuko watangiye no kugira uruhara mu nyandiko z'abakora filme hano byanka byakunda umva yuko uwo yagushiramwo ntabwo wamuhombera mu nyandiko wapi mu gufata amasanamu gusa kuri kamera kabisa je mu nyandiko man iyo si doyi wanje kweri nubwo mpa amafaranga nagute nabwira ati ngo ujye ubishoboye yamuhe hama mukore kabisa Jesse nandika so thank you wari umunezero kubana namwe guys make a comment ibyumviro byanyu ningira kamaro turabakunda cyane hasta la vista